ku nzuzi. Imyungu n'abantu benshi uyu munsi ngaha mu Burundi kurya umwungu umengo ni igihano. Imyungu iribwa n'abantu bakuze. Imyungu iribwa n'abantu umengo batarasirimuka cane, ariko uko n'ukwihenda gose. Nk'uko mu ngaburo nziza bivuga ngo kirazira kugira gukundwakaza indya na kanaka. Ni ukuvuga ikiribwa cose kiramukiwe ugishikiriye no kugifungura. Ariko tugeze ku mbuto z'imyungu arizo twita inzuzi, ni igifungurwa ciza ku bagabo, ku bana. Bisigura ngo iki? Abagabo batagifise ubushake bw'abagore babo, canke niyo babashatse bamarana amasegonda makeya, ikiyago kikaba kigarukiye ngaho. Barahanurwa cane ko abakenyezi babo ndetse nabo nyene babaronderera imyungu kugira ngo bashobore kuyikuramwo imbuto. Zirya nzuzi bamaze kuzironga umwungu bakiwusatura bakazanikira zikuma, nibafate umwanya bazikarange kurya dukaranga ibiyoba, canke banazivange n'ibiyoba mu kuzikaranga. Mugabo izo nzuzi zikaba arizo ziba nyinshi, bashiremwo n'akunyu, hanyuma baze barahereza abagabo bazihekenye nko mu gitondo, agahekenya nk'ibiyiko nka 4 gushika kuri 5, no ku mugoroba gutyo, no ku wundi gutyo, babigira akamenyero. Murabe yuko abagabo batazosubira guhabwa agaciro n'abagore babo. Bazobona yuko abagabo ntibazosubira kubimyoza babita amazina ngo we wari nk'umugabo, nguri umugabo nk'abandi. Ico gitutsi ntigizosubira. Ivyo rero ni kuvuga ngo hejuru y'iyo ngaruka ijanye no kubaka urugo, hariho n'izindi ngaruka zitaca zibonekeza mu maso y'abantu, na cane cane ni mu bwonko. Mu bwonko kubera harimwo ivyunyunyu vyitwa omega, ivyo biraza gufasha umuntu uwo ari we wese gufasha ubwonko gukora. Hanyuma no ku bana niko kuko baba bagifise amaraso agikura, canke ubwonko bugikeneye gukura no kugira ngo bukarihe. Izo nzuzi zizobafasha. Hanyuma kuvyerekeye ikindi giterwa mutubwiye citwa ipapayi. Abarundi benshi ipapayi barayizi, n'abatayifungura barabona ahiri. Mbere ku masoko turazibona, tukumva umengo ntitwozigura, nk'uko umengo ni twoba dutakaje umwanya. Ariko ipapayi ni igiterwa ciza gishobora gufasha mu buryo bubiri. Ubwa mbere, igiti ubwaco. Hariho abantu bazi ico bita ngo igipapayi c'ikigore n'igipapayi c'ikigabo. Reka duhere ku ipapayi bita igipapayi c'ikigabo. Ngira ngo abantu benshi barakibona. Ni ca gipapayi iyo gikuze kizana amashurwe menshi muga kitazana ivyamwa. Abarundi n'abarundikazi, reka tubabwire aka kantu. Irya papayi y'ingabo irashobora gusubiza umugabo ku gihagararo ciwe mu bagabo bagiye batakaza inguvu mu gihe cyo gusobanya ingo zabo. Tubigenza gute? Irya papayi yitwa y'ingabo uyaha ari y'amababi akiri matoto, atakuze, ari yo mu kanwa yoroshe, ukayazana ukayacagagura. Ushobora gukata nk'amababi ashika 3 canke 4, hama ugaca wimba imizi, ugatora nk'imizi 3 canke 4, ukayironga neza, ugaca ubiteka ukagira icayi cavyo, ugaca wihereza igikombe mu gitondo no ku mugoroba. Iciza rero c'iyi papayi ntibikubusaba ngo urindire 7 zibiri. No kuvuga ngo ni ku munsi umwe abantu barakubaza iyo waciye. Barakubaza iyo waciye. Umukenyezi arakubwira ati je bampinduriye umugabo. Aranakubaza ati mbe wahorahe? Ico ni nyishu ya mbere. Kandi nibaza ko ibi bizofasha benshi mu bagiye kumviriza iki kiganiro cacu. Tugejeje ngaho, reka tubabwire kandi mu buryo bw'icamwa. Hariho abantu bigeze kunshikira barambwira ati mbega none
jewe nabuze ingene ndabigenza, jewe imvyaro zambanye nyinshi. Yari umuntu wo mu ntara abantu basanzwe bagwererana cane nca ndanamubwira ati nyakubahwa icoba gituma imvyaro zawe ziba nyinshi ni ikihe? Ati nuko jewe nsanga mu bikorwa vyose nkoze nsanga umwana avutse. Okay. Kandi ndanamubaza ati mbega hari ico muganga muramubaza? Toya, umukenyezi wanje aratinya ingaruka z'ivyo kwa muganga, kubera yabibonye ku bagenzi biwe vyazanye ingaruka mbi. Tugomba tubabwire rero, ipapayi izobigukorera atangaruka mbi. Ipapayi izogufasha gutandukanya imvyaro atangaruka nimwe ibaye ku mubiri wawe. Aha anye hakoreshwa cane cane imbuto z'ipapayi. Ni kuvuga ngo imbuto z'ipapayi uzozitegura uzanikire. Igitigiri cizo uzoronka sindakizi, bivana n'amapapayi uzoronka, ariko ntabwo ari utubuto dukeya, ku buryo ushobora kuzisya ugakuramwo agafu. Bisigura gutya rero, wa mukenyezi we ushaka gutandukanya imvyaro, wabivuganye n'uwo mwubakanye, hera ku munsi uvuye mu rugendo rwo ku kwezi, uhere ku munsi uvuye mu rugendo rwa kure hariya mu kwezi, urazi ko ari kure, uce utegura icayi. Ni ukuvuga ngo mu gikombe kimwe c'icayi uzoshiramwo karya kayiko gatoya k'iyo fu y'izo ntete, unywe ico cayi kabiri ku munsi, naho vyoshika rimwe ukabura ari ku mugoroba canke ukabura, ariko ushikane igihe irigi ryawe ryimirije gusha. Muri ico gihe ni icayi gisanzwe, mugabo kandi imvyaro zizotandukana. Nuko muri makeya uko
kudufasha.